Inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mukunzi uriko uratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu, Imana y'amahoro igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Mu kiganiro cyacu giheruka twatanguye kubona inkuru z'uwavugishwa n'Imana Dawidi. Umve ingene Imana imushingira intahe. Mbonye Dawidi mwene Isayi umuntu ameze nk'uko umutima wanje ugomba, azokora ibyo ngomba byose. Turabibona hariya mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa ikigabane ca 13 umurongo wa 22. Turabona ingene Imana yagenye Dawidi kuba umwami agira kabiri wa Isirayeli kubera Sawuli atumviye ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaza gusoma inkuru iryoshe yerekana ingene Imana yabanye na Dawidi kubera Dawidi yagendana nayo. Iki cigwa cyacu citwa Dawidi na Goliyati. Reka ubu naho tubandanirize mu gitabo ca mbere cyanditswe na Samueli igice ca 17. Ivyanditswe vyeranda biravuga biti: maze Abafilisitiya bakoranya ingabo zabo ngo batere, bazikoraniriza isokoho h'Ibuyuda, basagaza ahitwa Efesi Damimu hagati y'isokoha ni Azeka. Sawuli n'Abisirayeli nabo barakorana, basagaza ku mwonga Ela, batonda urugamba ngo bagwanye Abafilisitiya. Abafilisitiya batonda ku musozi wo hakurya, Abisirayeli kuwo hakuno, umwonga ugaca hagati yabo. Bukeye mu nsago z'Abafilisitiya havamwo umuhizi yitwa Goliyati w'Igati. Uburebure bwiwe bwari amatambwe 6 y'ukuboko uciriye mu nkokora n'itambwe rimwe ry'intoke, kandi yari yambaye inkofero y'umuringa mu mutwe n'umwinjiro ukozwe mu miringa urivye shekeri 5,000. Ku maguru yari yambaye ibikingira imirundi bikozwe mu miringa, kandi yari afise agakobero k'umuringa nyene gatendera inyuma mu butikorwa. Uruti rw'icumu ryiwe rwangana n'umwaro ujishwe ku mpuzu. Icumu bwaryo ryari iryo mu vyuma, ryari ririvye shekera 600. Kandi umutwaza inkinzo yaje imbere yiwe, arahagarara atera kamo ingabo z'Abisirayeli ati: niki cyabazanye gutonda urugamba? Mbega sindi Umufilisitiya namwe mukaba abaja ba Sawuli? Enda nimwitorere umuntu amanuke aze duhwane, niyashobora kundwanya akanyica tuzoba abaja banyu, nanje ninashobora kumutsinda nkamwica nimwebwe muzoba abaja bacu mudukorere. Uwo Mufilisitiya arongera aravuga ati: uyu munsi ndagaye ingabo z'Abisirayeli, enda nimuzane umuntu twimarize twempi. Maze Sawuli n'Abisirayeli bose bumvise ayo majambo y'Umufilisitiya barihebura, bagira ubwoba bwinshi. Igihe Goliyati yariko acokora Isirayeli, Dawidi yari aragiye umukuku wa se mu mahoro. Nta vy'intambara vyari muri we, ariko yaguma yiyumvira kw'ijambo ry'Imana gusa, avuza inanga yongera aririmbira Imana. Dawidi rero yari afise bakuru we 3, bakaba bari abasoda mu gisirikare ca Isirayeli. Umunsi umwe se aramwegera aramubwira ati: genda uramutse bakurwawe uheze ungarukanira inkuru yuko ibintu bimeze. Nuko Dawidi asigarana za ntama uwundi mwungere mu gaturuturu, arahaguruka aragenda aja iyo bari ku rubuga rw'intambara. Nuko Dawidi akiriko araramukanya n'abakuru we bongera baganira, Goliyati umuhizi w'Abafilisitiya atambuka atumbereye ingabo za Isirayeli azitera ubwoba, yirata ivy'amaze iminsi irenga 40 akora. Ingabo za Isirayeli zimubonye ziterwa n'ubwoba, ziratesha ziriruka. Dawidi aravuga ati: iyo ntakebwa y'Umufilisitiya yigira iki uwo acokora ingabo z'Imana nzima? Amaze kuvuga ayo majambo, bakuru we baramushavurira cyane, baramubaza bati: waje gukora iki ngaha? Mbega za ntama zo wazisigaranye nde muri bwa bugaragwa? Turazi igituma waje
waje ngaha ugomba kuraba intambara gusa. Ariko umwe mu ngabo z'Abisirayeli yumva amajambo ya Dawidi ukuntu atera intege kubijanye n'ico kigatanya, maze aragenda abibwira umwami Sawuli. Nuko Sawuli arungika intumwa zo kujya kubaza Dawidi ivyo ari vyo. Ivyanditswe vyeranda biratubwira biti, Dawidi ashitse abarira Sawuli ati ntihagire uwarandura umutima, jewe umusavyi wawe ndagiye kurwanya uwo Mufilisitiya. Sawuli yishura Dawidi ati ntiwoshobora kujya kurwanya uwo Mufilisitiya kuko ukiri umwana, ariko we yamenyereye kurwana uhereye mu buto bwiwe. Dawidi yishura Sawuli ati jewe umusavyi wawe iyo ndagiye intama za data hakaza intambwe canke idubu kikasahura umwana w'intama mu mukuku, twaca tugerekerana nkagikubita nkakiyaka, camvumbukana nkagisumira, urusakanwa nkacica. None umusavyi wawe ko namaze kwica intambwe n'idubu, n'uwo Mufilisitiya w'intakebwa azopfa nka kimwe muri ivyo, kuko yacokoye ingabo z'Imana nzima. Dawidi atako aravuga ati Uhoraho yagiye andokora mu nzara z'intambwe no mu z'idubu, arandokora no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abarira Dawidi ati nuko genda, Uhoraho abane nawe. Maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro yiwe, amwambika n'inkofero y'umuringa mu mutwe n'umwinjiro w'ivyuma. Dawidi araheza ahagatira inkota yiwe hejuru y'iyo myambaro, agerageza gutambuka ngo arabe, maze abarira Sawuli ati bisi nshobora kubijyana kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi aravyiyambura, ashitse ku kagezi atoramwo amabuye y'imburungu 5 ayarokeza mu isaho yiwe y'ubwungere, kandi yari afise umugozi mu ntoke wo guteresha ibuye. Nuko ajya guhura na wa Mufilisitiya. Wa Mufilisitiya nawe aza guhura na Dawidi umutwaje inkinzo amutamaje imbere. Nuko wa Mufilisitiya abonye Dawidi aramwitegereza, aramukengera kuko yari akiri umwana w'umusore kandi yari inzobe w'umunyakaranga. Wa Mufilisitiya abaza Dawidi ati mbega ugira ngo ndiyimbwa kuje kundwanya ufise inkoni? Araheza avuma Dawidi mu mazina y'Imana ziwe. Uwo Mufilisitiya abarira Dawidi ati ngwino nkubagira ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mw'ishamba. Dawidi yishura uwo Mufilisitiya atuje kundwanya ufise inkota n'icumu n'agakobero, ariko jewe nje kukurwanya mw'izina ry'Uhoraho nyene ingabo, Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye. Uyu munsi Uhoraho arakugabuye mu maboko yanje, ngira nkwice nguce izosi, kandi imivyimba y'ingabo z'Abafilisitiya ngira ndayigaburire ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mw'ishamba, kugira ngo isi yose imenye ko mu Bisirayeli hari Imana, kandi rikoraniro ryose rimenye yuko Uhoraho adakirisha inkota canke icumu, kuko intambara ari iy'Uhoraho kandi niwe agira abagabure mu maboko yacu. Nuko wa Mufilisitiya atanguye kuza ngo ahure na Dawidi. Dawidi arabandanya ariruka atumbereye ingabo z'Abafilisitiya ngo ahure n'uwo Mufilisitiya nyene. Maze Dawidi atuma ukuboko mu isaho yiwe, akura ibuye ariteresha umugozi, arinega uwo Mufilisitiya mu ruhanga, rimwiteramwo aca yikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yagangahuje uwo Mufilisitiya ibuye yateresheje umugozi, akamwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Maze Dawidi arirukanga amuhagarara hejuru, asumira inkota yiwe ayisokora mu rwubati, aramuhohosha amuca izosi. Maze Abafilisitiya babonye umuhizi wabo apfuye baca baratemesha. Maze ingabo z'Abisirayeli n'iz'Abayuda zikura hasi, zishira urwamo hejuru, zikinagiza Abafilisitiya, zibashitsa igati no ku marembo y'i Ekuroni. Abafilisitiya bagenda barahindikirana bakomeretse ku nzira ija Isharayimu, kurinda bashika igati ni Ekuroni. Twarabonye ingene Sawuli n'ingabo z'Abisirayeli batinye Goliyati cyane gushika aho atanumwe yubahutse kumurwanya, ariko Dawidi ntiyagira ubwoba bw'icyo kigatanya. Kubera iki Sawuli n'ingabo ziwe bagize ubwoba, ariko Dawidi ntabugire?
Dawidi ntiyatewe ubwoba n'icyo kigatanya kubera yari yizigiye uhoraho Imana. Sawuli n'ingabo ziwe nabo bagize ubwoba kubera batari bizigiye Imana. Aho Sawuli n'ingabo ziwe babona ubushobozi bw'icyo kigatanya, Dawidi we yabona ubushobozi bw'Imana. Nubwo Sawuli n'ingabo ziwe basenga, ntabwo bari bafise ubucuti n'Imana. Rero kuba mw'ishengero ntibisigura kuba umwana w'Imana. By'ukuri Sawuli n'ingabo ziwe bari bazi neza badakekeranya ko Imana iriho kandi ko ari imwe rudende kandi ko ikomeye, ariko ubwo bwenge ntibwashobora kubakiza Goliyati. Dawidi we aha yari afise ubucuti bw'ukuri n'Imana kubera yarazi kandi yagendana nayo. Dawidi yizeye amasezerano Imana yamuhaye, ari naco gituma atigeze agira ubwoba bwa Goliyati. Mukunzi uri kuratwumviriza uyu munsi, mbega ubona umeze nkande Dawidi canke Goliyati n'ingabo ziwe? Urazi Imana ku giti cawe canke woba umaze kumva ivyayo? Urazi ijambo ry'Imana gushika aho ryokuzuza umunezero, canke ubu uja gusenga kugira wuzure ishengero gusa, canke ushyitse ivy'idini gusa? Urafitaniye ubucuti bushyitse n'Imana nzima, canke wibereye mw'ishengero ryumye? Umviriza ico uwavugishwa n'Imana Dawidi yanditse muri Zaburi ku vyerekeye ubucuti yari afitaniye n'Imana. Yaravuze ati, uhoraho ni wewe mwungere wanje, sinzokena. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, sinzogira ico ntinya, kuko uri kumwe nanje. Nukuri vyiza n'imbabazi bizonyomako iminsi yose y'ukubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'uhoraho ibihe vyose. Turabibona muri Zaburi ya 23 umurongo wa mbere ugaca usimba ku murongo wa 4 n'uwa 6. Mbega weho bimeze gute? Urafitaniye ubucuti n'uhoraho Imana? Uramuzi nk'umwungere wawe? Urizera neza ko uzobana nawe aho yaduteguriye mw'ijuru? Dawidi yari afise ukwizera kubera yarazi amasezerano meza uhoraho Imana yamusezeraniye. Ntiyari afise mu bwenge gusa, ariko yarayizeye n'umutima wiwe. Dawidi yari afise ukwizera gukomeye. Ukwizera kwiwe ntikwari gushingiye ku majambo y'abantu atagira ikimazi, ariko kwari gushingiye ku ijambo ry'uhoraho Imana yidahemukira abayo. Umva ico Dawidi yanditse muri Zaburi: uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kanje, nzotinya nde? Uhoraho niwe gihome gikingira ubugingo bwanje, ninde azonca ivutu? Naho ingabo zosagaza ngo zintere, umutima wanje ntiwotinya. Naho intambara yovyuka ikandwanya, no muri yo norema. Ico nsaba uhoraho ni kimwe, nico nzohora nitwararika, nukuba mu ngoro y'uhoraho iminsi yose y'ubugingo bwanje, nkaraba ubwiza bw'uhoraho, nkihweza urusengero rwiwe. Uhoraho we, umve gutaka kwijwi ryanje, ute kungirira ikigongwe, unyishure. Wavuze uti, murondere mu nyonga hanje, umutima wanje urakwishuye uti, mu nyonga hawe ndaharondera uhoraho. Zaburi ya 27 umurongo wa mbere n'uwa 3 n'uwa 4 ugaca usimba ugasoma ku w'indwi n'uw'umunani. Ndagukunda uhoraho we, ni wewe nkomezi zanje. Uhoraho ni igitandara canje n'ubuhungiro bwanje n'umurokozi wanje, kuko ari wowe unshoboza gutera umuce w'ingabo, kandi ari Imana yanje inshoboza gusimba uruzitiro rw'amabuye. Imana yo inzira yayo iratunganye rwose, ijambo ry'uhoraho ryaravugutiwe, niwe nkinzo ikingira abamuhungirako. Zaburi ya 18 umurongo wa mbere n'uwa 2 ugaca usimba ugasoma ku murongo wa 29 n'uwa 30. Turagushimiye cyane kuba wadukurikiranye mu kiganiro cyacu gikurikira. Imana ibikunze, tuzobandanya iyi nkuru y'uwavugishwa n'Imana Dawidi, turaba ingene yabaye umwami wa Isirayeli. Reka tugusezeze iri jambo Dawidi yanditse muri Zaburi ya 34 ku murongo w'8 ivuga ngo, nimwumvirize mumenye yuko uhoraho aryoshe, hahirwa umuhungirako. Muhejeje kumviriza ikiganiro inzira yo gutungana. Ufise ikibazo canke ico wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619.
email ni twrburundi@gmail.com. urashobora kudusanga naho dukorera ni mu Rohero ya mbere ibarabara ryitiriwe Gerere inimero 27.